murahawe ikaze inshuti bakunzi b'amakuru n'ibiganiro vya radio haguruka ngo mukurikirane amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 Nyandagaro 2025 ariko imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe hagazeko mu nkundire mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Naho yomererwa neza gute umuntu adafise igihugu ntaco abafise. Umukuru umugambwe MSD yashikirije ayo majambo mu guhimbaza isabukuru igira 16 umugambwe MSD wemewe n'amategeko mu mpera z'indwi iheze mu guhamagarira abarundi kugira umwitwarariko wo kurwanira agateka k'igihugu cabibarutse kigeze aho umwansi ashaka mwabiteguriwe. Gushikiriza ivyiyumviro mu Burundi ku ntwaro ya CNDD-FDD ni ingorane mu zindi zibangamiye demokarasi mu gihugu. Bamwe n'abandi babona ko intwaro ihari mu Burundi ari ryogora duhure abarundi ngo bakwiye kuyisezerera. Ni nyuma yaho mu ndwi iheze CNC ihagaritse urunani rw'amaradiyo n'ibinyamakuru vyigenga ku kibazo c'ibitoro kimaze hafi imyaka 5 kikaba kibangamiye cyane ubuzima bw'abanyagihugu navyo nyene muraza kuvyumva. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro iganuke mu kanya nido muri kumwe na Dondo Tuyemaze umutima mu binga bw'ivyuma hari Oben Felix Rankunda kazi ndongeye kubaramutsa. Umuntu atagira igihugu nagira icubahiro. Ayo ni amajambo umukuru w'umugambwe MSD yaraye abwiye kuri uyu wa 16 Nyandagaro 2025 abanywanyi b'uwo mugambwe bari ku mugabane wa Buraya aho bariko bahimbaza mu gihugu c'Ubufaransa isabukuru igira 16 umugambwe MSD wemewe n'amategeko. Ayo majambo umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije yayashikirije mu ntumbero yo kwereka abarundi baba mu mahanga ko naho bomererwa neza gute aho bari mu gihugu c'amavukiro ingorane ari umurengera atacubahiro bazopfa bageze. Abahamagarira guhaguruka baje hamwe bagwanire iteka ry'igihugu cabibarutse. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Evariste Ndayishimiye gitogwa ngo aserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2020. Alexis Nduhije yarongoye umugambwe MS yibukije ko yashikirije ivyo yabwiwe n'umupfasoni ari mu Burundi aho ngo yamubwiye ko Ndayishimiye ntiyashika ku butegetsi naho President Nkurunziza ngo yakoreye amabi menshi y'abarundi bazoca bifuza ko ari we yotuma agaruka ngo kuko ku ntwaro ya Ndayishimiye ibintu bizoguma biyangara ngo ni navyo biriko biba ku ntwaro yiwe. Alexis Nduhije rero amenyesha abarundi baba inyuma y'igihugu kuko ibintu bigenda vyunyuka mu Burundi bizobagira ko ingaruka ngo naho bibaza ko babayeho neza iburaya. Kubwiwe ngo abarundi ntibabayeho neza batagira igihugu kuko ata muntu atagira igihugu yubahwa. Akarorero k'ingaruka ku bana b'abarundi babiburaya bumva ingene mu Burundi ibintu vyifashe muri kino gihe ubu ngo bashima kwiyambura kwitwa Barundi kuko igihugu atakiriho kumvo z'amabi agikoregwamwo. Kurikira Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD. Narabivuze ubwa mbere naravuze ndavuga ndi hariho umudamu akiri mu Burundi no munsi yambwiye ati ndimubona Ndayishimiye ko ari wazoba kuko bari bamaze kumutora ko ari wazoba kandida. Urumva kandida wa CNDD-FDD tuba tuzi ko ari watsinda kuko amajwi barayiba twe twamye turiho. Arambwira ati ntubona Ndayishimiye agazoshika ku butegetsi muzorogreta Pierre Nkurunziza amari yose yabakoreye Pierre Nkurunziza muzomurogreta. Ibi ivyo yambwiye ngibi biriko biraba kandi vyabaye kuva kera kandi kujya bimeze bizogenda vyunyuka. Uko bizogenda vyunyuka bizobagira kwingaruka mwebwe naho mwibaza ngo muri Buraya murabayeho neza. Mubayeho neza. Nta muntu atagira igihugu agira icubahiro nta numwe. Aba bana bacu dufise nkaha baprefera kutitwa Abarundi niyo babajije bakabizibukira kubera yuko badafise fierté
igihugu atakiriho. uwo remutwa umugambwe MS amenyesha ko abarundi batavuga hahagaze ingorane babuza kuja hamwe ngo bagwanire igihugu cyabo, aho ingorane hagaze ngo ni ukurondera kugabura igihugu badafise. Abahamagarira kuja hamwe bakore bose bagwanira iteka ry'igihugu cyabibarutse. Nagomba ngaha uno munsi aho mpagaze ndera kamba abarundi bose bari hanze ko twoja hamwe twese kugira ngo duhaguruke urwanye CNDD-FDD, nditurondere kugabura igihugu tudafise. Kuko iyo bariko barababwira ngo abantu ngo nituja hamwe, ikibazo ntibakibabwira neza. Ikibazo nuko bashaka kugabanganya ubutegetsi igihugu ataco bararonka. Reka tubanze turonke igihugu hanyuma twicare twese tuvuge tuti c'est quoi la suite, systeme tugiye gukorera niyihe, tuyumvikane twese ari uko ico gihugu twagishikiriye. Donc ndateye akamo bose aho bari bose baze twicare, baze dukore twese turwanye CNDD-FDD, tuyigwanye gushikaho tuyirandurana n'imizi. Kuko niba abandanya umwe wese agenda baradetwiza ibiriho ntituzoshika. Ni muze twicarane, baze bose bafume bavuga amakondisiyo yose bashaka, mugabo dukore twese turi kumwe. Vraiment ndatera kama abarundi bose tugende duhaguruke twese turwanire iteka ry'igihugu, turwanye CNDD-FDD gushikaho tuyirandurana n'imizi. Muravyumvise, ndazi ko mu bibazo mufise araza kuza ibibazo nk'ivyo, muri kwereka mutaja hamwe, muri kubera iki ngo babarondeye mukanka. No, twendi twigeze twanga kandi nubu turabisubiyemo. Nako kamo nateye, hanyuma nkagomba guheraheza ndabasaba mwebwe muri ngaha muri nkingi muhaguruke. Murakoze. Umwiheburo ni wose mu Barundi bari biteze impinduka kuri leta ya Nestor Ntahontuye. Uwo mwiheburo utewe nuko abo banyagihugu bumvise kuri uyu wa 14 Myandagaro 2025 mu kiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro ku mpinduka zikenewe mu Burundi kugira ubutunzi bw'igihugu bwisununure, catunganijwe ni banki nkuru y'igihugu BRB. Ivyiyumviro vya Faustin Ndikumana, umuhinga mu vy'ubutunzi arongoye ishirahamwe Parseme, na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome, ngo vyafashwe n'umushikiranganje Ntahontuye nk'ibitoneka leta yiwe iherutse gushikira mu bibazo umurengera bihanze igihugu n'abanyagihugu. Abo banyagihugu bashikiriza ko umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye ngo hakumva ivyiyumviro bitangwa ko vyoshigwa mu ngiro ngo bifashe kuzana akarusho mu vy'ubutunzi, yihutiye kuvuga ati nduguruye twamugena. Faustin Ndikumana arakunda kuvuga vyinshi kandi ndamukurikira, nico kimwe na Gabriel Rufyiri. Ndazi ko mwaronse amahera, mbega mufise amahegitari angahe y'ikawa? Mwoba mumaze gushinga amahinguriro angahe? Ndibaza ko hageze kuvuga make mukagwiza ibikorwa, nivyo bizozana ubutunzi ndugaye twamugena. Abumvise ayo majambo yashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere mu gusozera iyo nama bavuga ko baguye mu gahundwe, mu gihe amafaranga leta itegekanya gukoresha mu bisata bitandukanye itabona uko iyaranguza imigambi iteza imbere igihugu. Iyo leta ngwita impfane kubayihanura, ikabona ko aribo bakwiye gukora mu mafaranga bageneye ibindi bikorwa vyabo, imigambi yorangurwa na leta. Ngo abakera barayamaze bati ubuja gusha buratagata. Abari biteze impinduka kuri leta ya Ntahontuye, ayo majambo yaraye amusohotsemwo ngo ni imponjo ikomeye igaragaza ko abarundi ataho bavuye atanaho bagiye mu vy'iterambere. Babasaba kwifatira ikibazo mu minwe c'uburongozi bwiza, baheze bahindure ubuhari ngo ataco bwabamariye atanico buriko burabamarira. Gushikiriza ivyiyumviro vyubaka igihugu ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo ntibishoboka, bamwe n'abandi niko babibona. Inama nkuru y'igihugu ijejwe kumenyesha amakuru CNC mu mvunyapfunyo y'igifaransa
yarahagaritse urunani rw'amaradiyo n'ibinyamakuru vyigenga ku kibazo c'ibitoro kimaze amezi 56, ni ukuvuga imyaka 4 n'amezi 8. kuri uyu wa 14 Nyandagaro 2025 abo banyagihugu agashikiriza ayo majambo bafatiye kuri ico kibazo giherutse kuba. urunani rw'amaradiyo n'ibinyamakuru vyigenga rwari rwateguwe na radiyo Bonesha FM, radiyo Isanganiro, radiyo Rema FM, radiyo Shima, radiyo Agaseke n'ibimenyeshamakuru Iwacu, Jimbere Magazine na Ingomag. urwo runani rw'amaradiyo rwari rwateguwe kuvuga ku ngaruka zikena iry'ibitoro bimaze amezi 56, rikaba ririko rikora ku buzima bw'abarundi bwa misi yose. abarongoye ivyo bimenyesha makuru barababazwa n'iyo ngingo, babona ko ariho nyangwa ry'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, bagasaba CNC kubahiriza itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru uko bisanzwe bigenda mu gihe hategekanijwe amakuru y'urunani rw'ibimenyesha makuru. ibimenyesha makuru vyakoreye hamwe bitegerezwa kumenyesha CNC kugira ngo bironke uruhusha atakindi na kimwe gisabwe. ariko kuri uyu wa kane igenekerezo rya 14 Nyandagaro 2025 CNC yaranse ko urwo runani rw'ibimenyesha makuru ruba, igasigura ko icategekanijwe kuvugwa ko kidatomoye, igasaba ivyo bimenyesha makuru kubanza gutanga ibizoshikirizwa muri ayo makuru azovugwa. abarongoye ivyo bimenyesha makuru baranse ivyo bategekwa, bibutsa ko inganda z'amakuru zigenga nk'uko itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ribivuga. bamwe n'abandi babona ko intwari hari mu Burundi ikomoka kuri CNDD-FDD ari ryo gura duhure, ico kubahiriza amategeko kuri yo ngo ni umugani. ku bwabo abarundi ngo barakwiye kuyisezerera. reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate, inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu gice ca kabiri arico ca nyuma c'ivyo mwateguriwe. Muko mwavyumvise mu ntango, uyu n'umwanya w'ikiganiro Iganuke. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 20 Nyandagaro 2025 gishimikira kw'ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, ikigabane ca 56 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 12, gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu gikurikirana. Tuti bakunzi baradiyo haguruka, turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe uko musanzwe bimenyereye. uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro Iganuke. uno munsi Iganuke y'uno munsi tukaba tugiye kuganira ku majambo y'Imana uko tuyasoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Isaya, igice ni 56, turahera ku murongo w'9 tugeze ku murongo wa 12. reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. ijambo ry'umutwe riravuga ngo Imana igaya abakuru kubwo kureburura kwabo. kaduhere kuri murongo w'9 twavuze: yemwe bikoko mwese byo mw'ishamba nimuze mutabagure, namwe bikoko vyose vyo mu kibira. abashibamyi biwe n'impumyi bose ntaco bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiyingiyingi zitazi gukuga, bararavuta bararyama bakunda gusinzira, mbere n'imbwa z'ibigunya zitigera zihaga. kandi abo bameze batyo nabungere ntaho bashobora gutahura, bose bijaniye inzira zabo ubwabo, umuntu wese yironderera inyungu impande zose. bati nimuze mbazanire vino twinywera inturire duhimbe, n'ejo bizomera nk'uku bizonarushiriza. Imana yacu idutabare cane. Imana yacu ihabwe icubahiro. nshuti bakunzi bakino kiganiro, aha uwavugishwa n'Imana Isaya yariko aravuga ku bijanye n'abungere. Imana idutabare cane. abungere canke abategetsi babi, canke abategetsi batitwararika abo barongoye, canke abategetsi batitwararika intama zabo. Imana idutabare cane. Imana yacu ishigwe hejuru. rero aha Imana ariko iravuga ngo ibikoko byose byo mw'ishamba n'ivyo mu kibira bize bitabagure, abashibamyi ngo babo barasinziriye, ndetse
abashibamyi babo canke abajeje kubacungera canke abari kubabera amaso ngo bameze nk'imbwa z'ibiyingiyingi bitazi no gukuga. Imana utabare cane. Rero ngaha ku murongo wa 11 iho baravuga ngo mbere n'imbwa z'ibigunya zitigera zihaga kandi abameze batyo nabungere. Imana utabare cane. Mwibaze nimba Imana mwijambo ryayo ivuga ngo abo bungere ngo ntibigera bahaga. Uno munsi yari gitangaje aho ushobora gusanga mu igihugu gikenye, igihugu abene igihugu canke abanyagihugu bashobora kurara batariye, ari ukumva bateguye umukuru w'igihugu canke umutegetsi kanaka bamuteguriye ibizomutunga birenze urugero. Ukumva umutegetsi kanaka yagenewe imiliyoni kanaka ku munsi zo kumutunga, mu gihe umunyagihugu muto nyarucari wewe ariko arasamira isazi ku menyo. Imana utabare cane. Abo bungere nk'abo ntibahaga. Imana utabare. Kandi iyo byose biba biva mu makori n'amatagisi ya wa muntu muto y'umwe nyarucari. Bakemera bakaduza ibiciro bikaduga ku munsi, ibiciro by'ivyankenerwa bikaduga ku munsi, ariko kugira ngo abategetsi baronke nabo ivyo kubatunga. Imana utabare cane. Ndetse ku murongo wa 12 baravuga ingene bibwira, baravuga ngo bati nimuze mbazanire vino twinywere inturire duhimbe, nejo ho ngo bizomera nk'uko, ngo bizonarushiriza. Imana utabare cane. Ugasanga iyo bafashe ingendo biha impamba y'ingendo canke za fredo mission zirenze urugero, ugasanga bariko bagendera mu miduga myiza ndetse bagendeye no mu ndege z'umwihariko izo bita majet privé. Ugasanga ayo mahera yose ariko ava muri wa muntu nyarucari. Imana utabare cane. Ugasanga nimba ari kugura ikintu cari ku gihumbi kigiye ku bihumbi 5 kugira ngo wa mutegetsi aronke imivinyu zimvye anywe za champagne. Imana utabare cane. Ariko nguko kuhora Imana igize, nguko ko Imana ivuze kubungere babi, iravuze bigiye guhagurutsa ibikoko vyo mwishamba bibatabagure. Imana utabare cane. Imana yacu ihabwa icubahiro, kuko Imana ntizokwemera ko abantu bayo, abantu yaremye bazokwama mu kangaratete, ntizokwemera ko abantu bayo bamwa mu bibazo. Imana utabare cane. Yemwe bategetsi babi nimwumve ico Imana ivuga. Yemwe bungere babi nimwumve ico Imana uno munsi ivugana namwe ngo hinduka, muhindure ingendo, muhindure inyifato. Imana utabare cane. Nayo ubundi woho ijambo rigiye kubagerako ni ijambo twasomye muri Yesaya 56 ku murongo w'9. Haravuga ngo yemwe bikoko mwese byo mwishamba natabare cane. Yemwe bikoko mwese byo mwishamba nimuze mutabagure, namwe bikoko byose byo mu kibira. Imana utabare cane. Ibikoko byo mwishamba biraje kubatabagura. Imana yacu yagicubahiro, kuko Imana itazemera ko abantu bayo baguma batwitsa umukanda. Imana itizemera ko abantu yakunze, abantu yaremye, abantu yatangiye umwana wayo w'ikinege akabapfira kanabazukira, ko baguma mu maganya n'amarira. Imana yacu yagicubahiro. Uyu munsi Imana iraje gutabara abantu bayo. Uyu munsi Imana iraje kurokora abantu bayo. Uyu munsi nagira nkubwire yewe bantu mubona mwubagarijwe, yemwe bantu mubangamiwe n'iduga ry'ibiciro, yemwe bantu mwabuze ivyankenegwa, yemwe bantu mwabuze ico mufata n'ico mureka, muhumure. Imana iraje gutabara. Imana irahagurukije ibikoko vyo mwishamba kugira ngo bitabagure abungere babi, maze intama iziragize abungere beza. Yemwe abumvise amajambo nimwumve ico mwema avugana n'ishengero, mwumve ico mwema avugana namwe. Imana nyinisi n'ijuru ihabwa icubahiro. Data turagushimiye kutazemera ko abantu bawe tuguma mu bibazo, kutazemera ko abungere babi baguma baganje, kutazemera ko abungere babi baguma bibwira ngo reka twicare twirire twinywere ngo nejo bizogenda gutyo, ariko ukawumanukanwe no gutabara ubwoko bwawe no gutabara igihugu cawe kugira ngo gikure ko abungere babi ugiha abungere beza. Ishimwe n'ico komeze kubagwaho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwebwe mwese mwarimo duteza abiri ndabashimiye. Aha niho hagarukiye ivyo mwateguriwe. Ndakengurukiye n'ababibateguriye bose bakongera bagafasha kugira bibashikire, harimwo uwuri mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibandanye kubazigama. Jewe Dondojuye mbaza umutima nariko ndabibashikiriza mfashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Aubin Felix Rankunda ndabike banwe. Naho ubutaha Imana ikidutesha ubuzima.